Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaho umugisha. Imana Data wa twese, umuremyi w'ibiriho byose, nishimwe kandi nihabwe icubahiro. Yesu Kristo umucunguzi wacu, umwami w'abami, nashimwe, kuko muri we niwe twaherewe gucungurwa. Haleluya. Ndabaramukije abo dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro Saveur Divine, abaryumva uyu munsi n'abazoryumva mu gihe cyiza. Ndabipfurije kugubwa neza, urukundo, amahoro, ubuntu biva muri Kristo Yesu bibane namwe aho muherereye. Kandi nongeye gushima umwami Imana ampaye kano kanya ngo dushobore gusangira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Dushimye Imana kuri uno munsi wa gatanu kuko yabanye natwe aho dusozera kino cyumweru. Duhereye ku munsi wa mbere twagize akanya keza kuganira ijambo ry'Imana. Kuva ku munsi wa mbere kugeza uyu munsi wa gatanu twari ko turaganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo imigisha yose turonkera muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Ndashima Imana kubwo abakozi b'Imana batandukanye bambanjirije kuva ku munsi wa mbere. Imana yarabakoresheje, batuganirije byinshi kandi twize byinshi. Imana ishimwe. Rero nipfuje ko dusozera iki cyumweru, dusozera ino theme mu gusangira kandi rino jambo. Turisanga nk'uko mwabikurikiranye mu gitabo Pawulo yandikiye Abanyefeso igice ca mbere umurongo wa 3, ariko turasoma tugeze ku murongo w'indwi. Abanyefeso igice ca mbere umurongo wa 3 tugeze ku murongo w'indwi. Umutwe w'amajambo haravuga ngo Pawulo ahimbaza Imana. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo se iragahezagirwa, yaduhezagiriye imihezagiro yose y'imwemu ahantu ho mu ijuru muri Kristo, nk'uko yadutoranirije muri we itanguriro ry'isi ritarashigwaho, kugira ngo tube abera tutagira agasembwa imbere yayo, turi mu rukundo. Kuko yagabiye kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo ku bwayo, nk'uko yabigomvye bikayihimbara, kugira ngo ubwiza bw'ubuntu bwayo bushimwe bwo yatugabiriye muwo ikunda. Muri we niho duherwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharirwa ibicumuro byacu, nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri. Imana ishimwe. Imigisha canke imihezagiro turonkera muri Kristo Yesu, n'iri jambo turiko turaganira muri kino cyumweru. Aya majambo tumaze gusoma n'amajambo Pawulo yakoresheje mu guhimbaza Imana, ayandikira ababene data b'Abanyefeso muri ico gihe, kugira ngo natwe tuzizera Kristo Yesu. Aya majambo aza dushikeko tuyasome, atugaburire, atunezereze kandi adukomeze. Imana ishimwe. Uyu Pawulo yashingira intahe bigatuma ahimbaza Imana n'uwitwa Yesu Kristo umunyanazareti, intare yo mu muryango wa Yuda. Imana ishimwe. Pawulo amuvuga ko amajambo menshi
ntashoboye gusoma yose, ariko ndagomba guhagarara kuri rino jambo rimwe. Ndahagarara kuri iri jambo rivuga ngo imihezagiro yose y'imwemu ahantu ho mu ijuru muri Kristo. Imana ishimwe. Nk'uko nabivuze, abakozi b'Imana banyitangiye imbere batuganirije imigisha myinshi itandukanye tubonera muri Kristo Yesu. Twabonye ingene Kristo ari ikigega c'imigisha yose dushobora kubonera muri ino si. Twabonye imigisha mu buryo materiel, imigisha ifadika, n'imigisha mu buryo bw'imwemu. Uyu munsi nifuje ko dusozera kuri no jambo rivuga ngo ubutunzi bw'agahebuza duhererwa muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Twasomye ngo Pawulo ahagarara cyane kuri iyi migisha, kuri iyi mihezagiro yose y'imwemu ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Ku murongo w'indwi haravuga ngo muri we niho duherwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharigwa ibicumuro byacu. Cyakarongo kuri no jambo rivuga ngo nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri. Haleluya. Hari imigisha myinshi itandukanye abamenye Kristo bakamwizera bakamwakira mu bugingo bwabo baronka, ariko ugasanga iyo migisha hari n'abandi bamututse, abandi bamusuzuguye, abandi banse kumwakira, abandi batanamuzi batanamwemera, ugasanga iyo migisha barayifise. Umwana w'Imana wavutse ubwa kabiri ashobora kuronka akazi keza mu isi, akagira amafaranga, akagira inzu nziza, akagira imodoka nziza. Uwo n'umugisha kandi Imana irawutanga mu bana bayo. Ariko hariho nabo twokwita abapagani batamenye Imana, abapagani bagaye izina ry'Imana, abasuzuguye bateye umugongo amakuru y'umusaraba. Ugasanga akazi keza baragafise, imodoka nziza barazifise, bafise amazu meza, bafise ubuzima bugaragara mu isi kuko bufadika. Hari imigisha rero duhurira ko twebwe abamenye Imana n'abataramenya Imana. Nuko imvura igwira ababi n'abeza. Ndagomba guhagarara rero ku migisha abizeye Imana bonyene, abakiriye Kristo bonyene bisangije badasangira nabo mu isi. Imana ishimwe. Iryo tunga ni rimwe, si amafaranga, si imodoka, si umugore, si umugabo, si abana, si ibyo tubona bifadika. Ariko abakiriye Kristo, abamenye umwami Yesu, abavutse ubwa kabiri, bafise itunga atari iry'amadolari, amamiliyaridi ku makonte, atari amayero menshi, atari kugira amaetaje mu bihugu bikomakomeye, atari kubaka amazu za Dubai n'ahandi, atari kugira amakamyo, atari kugira amajete prive, ariko ngo ubutunzi bw'agahebuza tubona. Mana ishimwe ngo n'ubuntu Imana yatugiriye. Haleluya. Muri Kristo Yesu duhabwa umugisha w'ubuntu. Ubwo buntu nitunga iyo umuntu arihushije ukarica ku ruhande, aho iryo tunga ribitse, aho iryo tunga rinyegeje Imana yariteretse, ikarigaragariza abantu bose bo mu isi kugira ngo ushaka rifate. Ubwo buntu muri bwo imbere harimo urukundo rutangaje guhimana, ariko rutugeza ku musaraba, rukaducungura, rukaduhesha ubugingo budashira. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu munsi wewe wakiriye Kristo Yesu,
uri umutunzi w'agahebuza, uri umukire w'igitangaza, ufise ikiruta zahabu, ufise ikiruta agaciro diyama, ufise ubutunzi, ugira ibirengeye amajete, ufise ibirengeye amaetaje akomakomeye, amavira akomakomeye, ufise ibirengeye amasosiyete yo mu isi akomakomeye. Imana ishimwe cyane, kuko umugisha ukomeye twisangije abana b'Imana tudahurira ko nabo mu isi, ni nawo mugisha uzodutandukanya nabo mu gihe Kristo Yesu azoba agarutse. Imana ishimwe. Ibindi bifadika tubihuriye ko n'abatizera, n'abatizeye, n'abatazokwizera, turabihurira ko, turabisangira, tugira ibisa nabo n'ivyo bafise, mbere bamwe hamwe namwe ugasanga barane bidusumbya, ariko hari icyo twihariye exceptionnel ku bana b'Imana, ni umugisha w'itunga rikomeye ry'ubuntu bwayo uko riri riduhesha kuba abana b'Imana. Bene data, turabatunzi, turabakire, turabaherwe. Imana ishimwe, kuko twahawe itunga atawundi turisangiye, ari umugisha ukomeye twahawe muri Kristo Yesu, wadushikaye ku ntebe y'imbabazi, ukatwinjiza hera cyane ho mu bumana, tugahabwa icubahiro tugiheshejwe na Data wo mu ijuru, kugira ngo ducike abaragwa b'ijuru. Imana ishimwe kandi baha umugisha. Uragomba itunga risumba ayandi yo mu isi, akira Kristo Yesu. Nawe wamwakiriye ntumuve ko, komera ushikame mu gakiza ka Kristo Yesu Umunyanazareti. Imana ishimwe. Ndabipfurije weekend nziza, tuzosura ku munsi wa mbere Imana itwemereye. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.